kuba tubana yuko barabitswe ndi serieuse ku banzi ahubwo abantu ntibashobora kwikanga duhuye bakabona ndahoze bakibaza nenko kwa kuntu ushobora kurengana umuntu yakuramutsa agashavura ngo ntiwatwenze ngo wamugaye ko yibaza ko umenguza guma muri comedy nimba umbwiye bite ni sawa mbandanya ngenda kandi nta bintu byo kwereka ibindi bintu umva mba ndi mu byanje uza kwisanga umenguza kumbona menga nza kushira muri comedy ariko hari undi buzima twa turimo. Hello ladies and gentlemen, this is Lucky Boy Plus 257, the watchdog, the qualified influencer, and so on. Guys, iyi ni Iris exclusive. Twabazaniye umutumire ni Alice la comedienne. Reka tumwakire. Tukuramutse cyane Alice. Sali. Murameze neza? Nego meze neza ndashimana. Sizi kuna umeze neza. Natwe turashima Imana. Karibu cyane muri Iris exclusive. Asante sana. Alice tugusanze muri Villade. Umeze gute? Uri kukora iki muri make? Meze neza ndashima Imana. Ndateramye. Urateramye muri Villade, ikibanza ciza kiri inyuma ya New Space. Mbega Alice la comedienne, urugendo rwo gukina comedy gwatanguye gute kandi nigiki cyatumye winjira muri ugo rugendo? Novuga ko niza mpano dukorana tukira abana ugasanga ama eglise dufite impano zo gukina amateatre. Kwinjira muri comedy sinenzi ngo bizokunda, sinenzi ngo bizoba. Ariko nibuka ko nari muri team imwe. Twakina filme ariko nza guhura na team musanze munzimwo team umutima. Andibuka umunsi umurongozi team umutima yagomba umukobwa bakorana yaciye ku murongozi yarasanzwe ndongoye muri iyo yindi team natanguriyemo. Amusa umukobwa bakorana. Numva umurongozi arandonde ati umutima yakurondeye. Ndaryoherwa sije nabonye harageze ko ngenda guhura na mutima ko rasinze afite izina giwe. Rero ninjira muri comedy uko. Mbega ni ikihe kintu kigoye kuruta ibindi mu mwuga mukora wo gukina comedy? Kigoye kurande gwanje nta cyangoye. Nta na kimwe kigoye kwa Alice la comedienne muri comedy. Kwa actinga mu byo twakira muki. Byose mu bijanye na comedy musanze mukora nigiki nize ntambamye mukunze guhura nazo? Intamba music twahuye nazo je ntacyo zangize, ntacyo zampungabanijeho. Nta kintu na kimwe kingora. Okay. Nikihe giteramo canke sketch kigeze kugushikana ku rwego rwo guhindura uburyo ubona comedy? Guhindura uburyo? Guhindura uburyo ubona comedy. Je nibaza ko stage twagiyemo ya mbere iteye iteka umunsi twajya kwa acting imbere ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Alice ni hehe hantu umaze gushika ntibagufate nk'umuntu atari serieuse kubera bakuzi ukina comedy? Kuba tubana yuko barabitswe ndi serieuse ku banzi ahubwo abantu ntibashobora kwikanga duhuye bakabona ndahoze bakibaza nenko kwa kuntu ushobora kurengana umuntu yakuramutsa agashavura ngo ntiwatwenze ngo wamugaye ko yibaza ko umenguza guma muri comedy nimba umbwiye bite ni sawa mbandanya ngenda kandi nta bintu byo kwereka ibindi bintu umva mba ndi mu byanje uza kwisanga umenguza kumbona menga nza kushira muri comedy ariko hari undi buzima twa turimo. Muri comedy zawe hari aho uboneka uri kurakina nk'umugore akaze canke mugakina nk'abubakanye muri mu gitanda? Bijya ntibikwaffecta canke abantu bakubonye bakabifata nkaho bitari ibikino? Akaze je none ndakaze ndafisa amanyana niko usanze umeze Alice la comedienne asanzwe akaze bivana nuko buke. Yego. Mbega ntibishika bigatuma nyene no mu kibano babona ko bijyukina ari ukuri? Oya kuko hari mukina muri mu gitanda hari Alice ndi umuntu ntavuga n'amajambo vraiment ndatekereje cyane mu kibano barazi ko ntekereje. Hama uko bomfata kuri biriya nibaza ko plus twagiye turakina bagi barabona ubuzima tugiye turakinamwe barabonye ko ari akazi barabonye ko ari ubuzima dusanzwe tubayemo mu kibano tubibona mu kibano tuvyiga mu bandi bantu antuka utantahuye kijya gihe cyangwa utarantahura zontahura ariko aho bigeze uyu munsi abantu baradutahura. Mbega mu kazi kawe ka comedy ninde yaguhaye ingufu canke ufata nk'icitegerereza? Mutima la comedienne. Mbega mutima avuze iki kuri Alice la comedienne? Mutima n'umuntu akomeye kuri jewe, mutima nciriye inzira, mutima yambereye ikiraro muri buno buzima. Mutima n'umuntu munyakazi nubaha, umuntu nyene novuga w'icitegererezo nubaha
novuga ngo umutima rero n'umuntu ntoronka ubwenda musobanura. Mbega comedy hoba hari ico imaze kugushikanako ugereranije n'ukuntu watanguye mugitangwe ntiba vyoroshe muguno musi urabona Alice ni izina Alice ni marke no musi arashobora kurondegwa amakampani agiye atandukanye akamurota barashobora kukurondera tuvuze ati barashobora kukurondera mbega hari ico woba ukesha comedy uri kurakina cyane gose comedy yampaye abantu comedy yampaye kubona ko abantu donc numugisha wa mbere kugira abantu abo bantu ne bazohamagara muri ako kazi naho maze gushika ni kubwa comedy vraiment ndayagaciro. Murakoze cyane Alice ni umukomedienne kandi akongera akaba no muririmbyi twarabonye la fois passée mwasohoye indirimbo aho muri ko muraca ku maradi yagiye atandukanye muri ko murayamamaza mbega ni giki cyagushize ku mutima gutangura kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana? Jere sindirimvye nyuma ya comedy ahubwo narimvye imbere ya comedy natangwe kurimba 2014 none akora bari bakuze muri comedy kijye gihe amarezo sosiyo ntiyari bwabeho amaradio yari makeyi uko nashoboye narakoze kandi haragiye support ibikorwa byanje muri kijya gihe ariko bwa buryo busaba mu buririmbyi ya audio ya video mburi nguvu ndategura itoye mu byanje mugabo nibazi ko atamuntu yamenye ariko abanzi ko ndumurimvyi bari banzi rero maze kwinjira muri comedy ngira umuntu amenyekana iramamaza cyane Alice evuga twa ahantu bifashe reka manze ngumenga ko nta mafaranga afise ugira iki uko indirimbo ubundi bwo nagarutse kandi ndashimana kugaruka kwanje uko uyu munsi nimba nakenye comedy uyu munsi yo nituye umuntu atifasha aranza ahantu fise identity fise mvuze ati Alice ati mu mutima umuntu nahura vuba support ndero nka vuba niyo mpamvu rero sindabitanga uyu munsi nami ndabikora kuva nkiri muto. Okay, mbega indirimbo muheruso gushira hanze mwoshobora kutwibutsa izina rya Vuga Ijambo mbega Vuga Ijambo kubera iki Vuga Ijambo? Vuga Ijambo ni message duhuriza ko n'abantu benshi bose Imana itubwira ijambo ko niyo yonyine ifite ijambo bizima ku buzima bwacu ni ifite ijambo rihumuriza ku buzima bwacu abantu bavuga amajambo ariko Imana ivuga ijambo. Abantu benshi rero abarundi n'abarundi kazi bariko barakurikira Iris News na Iris Exclusive barakeneye kumenya barabona ni Alice turi kumwe muri Iris Exclusive niwe yarimbye indirimbo Vuga Ijambo murashobora kuduha akapera yiyo ndirimbo kugira bemere neza ko ari Alice la comédienne umuririmbyi kazi w'indirimbo mimaza mana turi kumwe muri Iris Exclusive? Nta kibazo vraiment. Jako Vuga Ijambo Vuga Ijambo Vuga Ijambo rimwe gusa Vuga Ijambo Vuga Ijambo mwami wanje Vuga Ijambo Vuga Ijambo ndemera intahe Vuga Ijambo Vuga kw'ijambo mwami ijambo ry'ubuzima Vuga kw'ijambo mwami ijambo gihumure. Wow murarenze cyane tuvuye ko murenze cyane. Asante. Courage. Hama ubu uravanga comedy n'umuziki. Ni giki muri bibiri bikubakira izina kurusha ikindi? Comedy nibaza ko izina ryaragyubatse ariko nubwo tutarashika. Uyu munsi nifuza ko uburirimbyi nabwo kujya abantu banteye iteka bakampa kwitwa Alice comédienne muri comedy. Ndifuza ko bananteye iteka mu kumenya ukugwa byanje mu buririmbyi. Haraho wumva umuziki wagufashije cyane mu gukina comedy canke comedy kagufasha mu muziki? Comedy yamfashije mu muziki. Support ndongo uyu munsi yose nuko abantu banzi muri comedy. Urukundo rwose abantu bamfiseko bariko bambaza niyo mpano wari uyifise ko tukuzi kina comedy. Comedy rero yafashije cyane mu muziki. Mbega mu buzima bwawe n'igiki kiguma kigufasha kubandanya utanga umunezero biciye mu muziki no muri comedy? Na maheruro nka canke n'amasikse kumenyekana muri rusange? Jenny baza ko tugiriye mu byo kumenyekana amazina turayafise. Yego. Amazina turayafise mugabo tugume tugira ngo amazina twosanga twanabiretse ko tuba tuzi ko batuzi ahubwo bidutera gukora cyane ibikorwa byinshi kugira ngo tugire ico turonka sinubwo ngo n'amafaranga menshi fise ariko ico fise n'abantu. Yego. Nubuhe butumwa ushikiriza abakunzi ba comedy n'indirimbo zawe cyane ubona bafise indoto zo kwinjira muri ico gisata? Ico nzi cyo nuko iyo uhisemo ikintu kandi iyo ukoze ikintu nka comedy ukavuga ati ninjiye mu kazi. Yego. Karibu
uhawe ikaze bya bindi byose uzohurirayo navyo nk'ivyo twahuriyemo navyo ushize amanga ukavuga ati ndiyemeje kandi uyu munsi biroroshe ndibuka natanguye comedy nibaza ko nari mu bakobwa ba mbere yego byari bigoye ya mazina yose niswe bya bihe byose yego naho we nambaye zitandukanye ariko uyu munsi nibaza ko turi beshi sije waje nyene turi babiri courage iyemeza uvuga ati ndafise ikintu ngiye gukora kandi ejo uzosanga bimeze neza cyane mbega Cishado avuze iki kuri Alice la Comedienne? Cishado nawe n'umuntu nubaha n'umuntu nawe twakoranya akazi kandi wicitegerezo cyane ciza kuri jewe bivange nuko dukorana bivange n'uwari we n'umuntu ari serieux n'akazi nawe usanga namuvuze ko ibintu byinshi mbega Alice la Comedienne arafise ibindi bikorwa akora bitandukanye na comedy canke umuziki turiko turamumenya ko oya ntimurabimenya ariko muzobimenya okay Alice nirihe jambo yumva atogenda atabwiye abakunzi biwe muri rusange cyo ndabasaba no kuba supporting umuziki wanje burivye bwanje nico cyonyene numva uyu munsi fise cyo kubwira umuntu bisigura ko Alice atabafatanya bikorwa afise muri uyu mwanya Alice la Comedienne asabiki leta mvye leta nkozi mara yanje bibazo kuba bitubarije birashika nyine ugasanga urafise icyo usaba hari icyo ariko aratwiyumvira hari icyo ariko aratwiyumvira nukuvuga ko wewe muri wewe wumva nyine ko akubona kumbona gusa je ndabizi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi Alice la Comedienne narasavye abankurira barasavye turacasaba agara tubona kabisa adufite surprise Alice la Comedienne tubashimire cyane murakoze nanjye ndabashimiye tubashimire namwe bakunzi ba Iris Exclusive reka tubatumirire kubandaye mukurikira ibiganiro byose bica ku mbuga zose za Iris News nanje Lucky Boy tubonane mu biganiro byacu byo hanyuma